twaramutse nk'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida tugendera bino bitaro natwe turashoboye vy'Ikarusi. Ni mu ntumbero yo gushika ku kivi nkuko bisanzwe twahora tubikora no mu bindi bitaro byose, ariko uno munsi kuri bino bitaro igikorwa nyamukuru cyadushikanye hano kwari ugushikiriza icese icuma gikora igipimo citwa IRM hamwe no gutanguza ibikorwa nyezina vyo gukoresha ico gipimo IRM hano muri bino bitaro natwe turashoboye. Ico cuma kizotuma ico gipimo IRM gikunda niki cuma gihambaye cyane. Ico gipimo ni gipimo gihambaye cyane, novuga nti ni gipimo gituma hashobora gufatwa amafoto y'ibihimba bimwe bimwe by'umubiri kugira ngo indwara yo birimwo ishobore kumenyekana hakoreshejwe ubuhinga buhanitse bitashobora gukunda hakoreshejwe ubundi buhinga bwari buhasanzwe bwo gufata amafoto nk'iradiyo canke scanner. Ni igipimo rero kibonetse ubwa mbere muri kino gihugu cacu, kibonetse ubwa mbere kikaba kije kuri bino bitaro natwe turashoboye. Ni intambwe rero idasanzwe kuko ico gipimo cahora gikenegwa, abaganga bahora bagituma ababitura ariko kidashobora gukorwa hano mu gihugu cacu. Abarwayi rero bahora bafata ingendo mu mahanga bakagenda kurondera ico gipimo, byahora bibatwara uburyo bwinshi, byahora bibatwara umwanya munini, ariko ubu novuga nti twokwiruhusa twese kuko ubigiye koroha. Abakeneye ico gipimo bazogisanga ngaha Ikarusi kuri bino bitaro natwe turashoboye. Iki cuma caguzwe na leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Ni icuma cyatwaye uburyo butari buke bushika ku miliyaridi 5.5, urumva ko kizimvye, ariko ubwo buryo bwose nkuko narimeje kubivuga bwavuye mu buryo bwa leta y'u Burundi. Bigaragara rero umwitwarariko leta nkozi, leta mvyeyi ifitiye abene gihugu b'abarundi mu kwitwararika amagara yabo. Mboneyeho rero kano kanya ko kumenyesha abarundi eka mbere n'abazokenera ico gipimo bose mu bihugu bibanyi canke mu karere yuko ico gipimo uno munsi kihari. Mbere twari tumaze iminsi tunakigerageza mu bitaro, bari bamaze iminsi bagikoresha bapima abagwaye. Muri raporo baduhaye bari bamaze kwakira abagikeneye bashika ku 50, kandi kirakora neza. Twaravyiteguriye, abahinga bo kugikoresha barahari, baravyize, bimeze neza. Ndateye akamo rero uwo umuganga azotuma ico gipimo amenye ko ngaha kuri bino bitaro natwe turashoboye kihari, azotunganirizwa kandi kwibeyi novuga nti ibayabaye. Nkuko nari nabivuze rero urubanza rwanje no munsi kwabaye rumwe, mugabo rumwe rwamaze zibiri. Nari nabivuze ko kaciye kaba n'akaryo ko kushika ku kivi kugira ngo turabine bitaro ingene vyifashe.
nobanza guhera ku bijanye n'ico cumba nyene kino gipimo, nce nsaba abakozi bo ngaha abazogikoresha, nakubaha umuyobozi. Icuma mwumvise ko caguzwe amahera atari make, mukibungabungi, mugifate nk'amata y'abashitsi, mukibungabunge, muze murakiraba neza ko kiriko kirakora neza, ahari akagorane mugatunganya n'ingoga, kuko iyo kadatunganye n'ingoga hinjiramwo akandi ugasanga iciye gipfa cose. Niko kamono banza kubatera. Akandi kamono batera nuko mwobandanya nkuko mwahora, kuko amaraporo turonka ameze neza hano muri bino bitaro. Natwe turashoboye vy'Ikarusi, murakira neza ababituye. Ndabateye akamo rero mubandanye mwakira neza ababitura. Uvuye ngaha wese agende avuga ati bino bitaro koko bikorako abantu bazi ico arico umwuga wo kuvura. Ahasigaye rero baragenda batera intege, mubandanye mwitanga, kuko umwuga wo kuvura harimo kwitangira abantu, kuko akazi ni kenshi kandi akazi usanga katoroshe, karuhisha mu buryo bw'umubiri kandi kakaruhisha. Mubandanye mwitanga kujya mwahora, kugira ngo mubandanye mutunganiriza abenegihugu babituye canke abanyamahanga. Ubuho nibaza ko nabo nyene tuzonabaronka kubera n'ubu buhinga ubushasha bubonetse. Nuko rero ndangije nongera nsubira gushimira mwese abanyakarusi, abakora kuri bino bitaro, ingene mwatwakiriye. Nkaba ndabipfurije kubandanya muroranirwa muri vyose. Imana ibahezagire.